ariko twebwe igihe twamanuka ntabwo twabwira umubyeyi ko tugiye i Bujumbura ahubwo wari yaranje ukagenda nk'uje ndi bukamanuka i Bujumbura namanutse nambaye ibutura n'agasengeri kandi manuka nari maze imyaka 2 mpevye ishure nagararije ndabaretse ko twamanutse cyo kimwe je namanutse 2009 kandi naje namanutse nambaye akajipo n'agasenga nabamanutse abavyeyi atavyo bazi nari mu bibazo kubisanzwe kiyagiye ubwiye umuvyeyi yuko ugiye i Bujumbura bana ntiyabyumva ahubwo yumva yuko ugiye ahandi hantu ntiyabyumva mugabo rero kiyagiye nanje mbonye umuntu avuye i Bujumbura diaspora ega n'ubu nyine wiyuduze bakubona yo kuri diaspora oya ubu byarahindutse uraduka ruguru ugasanga ari abagiye i Bujumbura nabo bakubititse ko kiyagiye turi ruguru baratubwira yuko Tanganyika hari ukuntu mukuba uje ucume n'indagara mwebwe muca mugenda mukayora hanyuma ukumva ariho abakobwa bahora banyereka batanguye kunyereka prank bo mu Ngagara nibo bazi kuntu ahora avuga ati je nk'Imana yompa nkavani byonyene nkaramuramutsa byonyene ahubwo rero umbere ibintu by'Imana burya ahubwo je nasanze ndafise ingabire ikintu yenda kishizemo nkatangura kuza ndavuga ati Imana wokimpa irakinshikanako Imana nakimitisha ndiko nifuza yuko nk'abakunzi ba Solution Cup ko bodutorera prank amatanke bakoze yabizo n'ugasike yakoze canke fani umbare ko ariko ndabavuga mu itsinda nakibazo hama batwereke tanke ikaza ariko ndabatorera kandi n'abakunzi nyene ba Solution Cup bahora bavuga ngo prank ngo si sawa ngo tuzihebe yo turazikunda cyane ahubwo je iyo maze n'ukwezi mutashizeko prank numva bimbabaje bintuma kuja guhiga yindi prank yo mu Rwanda rero abandi bantu namambona bo mu Rwanda sinzi n'amazina yawo ngo vyama bituma nja kuhiga prank zabo kubera mba nkumbuye prank harike abantu Fisimana Fisumuzigamye Madizusa nkikice n'urukundo bakunzi ba Solution Cup ndabambwije cyane ni Fanny Lavine mama 3 fa Solution Woman Blessed Woman Best Influencer mama Haya mama wabo n'ayandi menshi muco hongera ko ibyo ushaka jambo sana mumeze neza jewe ndahomeze neza murabibona ego uyu munsi naje ndi jenyene nka Solution Woman ko murabizi ko turi mu kwezi kw'abakenyezi turi mu kwezi turi mu kwezi kwahariwe abakenyezi babizi ko Louis Mars ari umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi ndetse uwo mwaka ikibwo kikaba ari umukenyezi inkingi y'iterambere rero nanje nka Solution Woman urumva nyine ndi inkingi y'iterambere cyo gituma uwo munsi navuze ati reka nkore ndi jenyene umpe ijambo monsieur mvuge ndi jenyene ariko kandi sishobora kuza ndi jenyene ngo mbe ndivugana n'iki mbafise ubundi muntu hano mfise umutumire adasanzwe nabibwire kwanze yidondore akazina kanje nitwa Bigirimana David ariko manze kuramutsa abakunzi ba Solution Cup ndabaramukije ku mazina yanje nitwa Bigirimana David ego nkaba nsanzwe ndumufana wa Solution Cup nkuko bisanzwe abantu nyene baturyohera batunezera bubatse imitima yabeshi kandi bakubaka n'imitima yabo ngaha mu Burundi n'abari hanze ngira ngo kubumva ikirundi Imana ishimwe cyane mwamwumvise turi kumwe n'uwitwa David umunsi niwe tugiye kubana mu kiganiro cyacu umva ntugicire hagati kubera ko uzakoronkamwo ibintu byinshi cyane bitandukanye reka kwanza mbanze nshimira abantu babanye natwe mu manza twahoramwo mu kuza kutwibarutsa mwabanye ko nyene nibarutse ubu nabaye akajene sinijena turabashimiye cyane ababanye natwe na David arimwo mu babanye natwe nkuko yavuze n'umukunzi wa Solution Cup yarabanye natwe mwarabonye urubanza twagize ryaye rwo gusohora haya ubu nyakaba akora ibintu bijanye na decor ni nayo mpamvu mutumiye kubera ko decor murabizi yuko cyane cyane decor novuga ko ari ibintu bijanye no gushaza hane ivyo nyitumenyereye bikorwa n'abakenyezi niki nico gituma rero navuze ati mwiyindwi yahariwe abakenyezi cyangwa kuno kwezi ikanganirize umuntu akora ibikorwa byo kwiswe yuko byokorwa n'abakenyezi
ego David sinzi uko babanza ukidondora wowe David yakuriye yakuze gute kugira ushikemo uwo mugabo byagenze gute cyambere kimwe mvuka mu ntara ya Ngozi nkaba imyaka mfise sinamyisha ariko gusa abantu bagufi ariko sinamike abantu bagufi baba baguye kubona imyaka yabo mu bwonko ugiye kwiraba ndabiriye umwana wo 90 mba nkuze urabiriye kabisa mba nkuze rero namanutse ini Bujumbura muri 2009 sinaje ndunyuye hari igihe benshi baza badunyuye ariko kumanuka byari bigoye kijya gihe hari ryari mbega muri 2009 kugira umanuke uva burya ubu ni bya bindi ruguru ubu kumanuka ushaka uramanuka atangorana ukabwira umuvyeyi ati ndagiye Bujumbura ariko twebwe igihe twamanuka ntabwo twabwira umuvyeyi ko tugiye Bujumbura ahubwo wari yaranje ukagenda nk'uje ndi bukamanuka i Bujumbura namanutse nambaye ibutura n'agasengeri kandi manuka nari maze imyaka 2 mpevye nagararije ndavuze ko twamanutse cyo kimwe namanutse 2009 kandi naje namanutse nambaye akajipo n'agasenga nabamanutse abavyeyi atabyo bazi nari mu bibazo kubisanzwe ko yagiye ubwiye umuvyeyi yuko ugiye Bujumbura bana ntiyabyumva ahubwo yumva yuko ugiye ahandi hantu ntiyabyumva mugabo rero yagiye nanje mbonye umuntu avuye i Bujumbura diaspora ega n'ubu nyine wiyutuze bakubona yo kuri diaspora oya ubu byarahindutse uraduka ruguru ugasanga ari abagiye Bujumbura nabo bakubititse ko kiyagiye turi ruguru baratubwira yuko Tanganyika hari ukuntu mukuba uje ucumena indagara mwebwe muca mugenda mukayora hanyuma ukiruka ugaca wiruka kugira ntugaruke ubwo zangaho ndabwira nyimba ari cyo kintu cya mbere niyumviriye gukora mu buzima nabanje kubanza kuvuga ko n'impaka ngeze nzogera kuri Tanganyika kuyora amafi ewe reka ngereyo sanga ndahiga urufi na rumwe ndabura ubwo munsi ndavuga ati Jesse ngarukiriza ngaho reka ncenja no ku kibuga cy'indege ucurageye ndagenda no ku kibuga cy'indege bazi ikintu cyambaye nageze ku kibuga cy'indege hajya kujya barriere ya mbere mbona imodoka barayisopye barayihagaritse iratanze byangombwa Jesse ndagenda ndahageze ku barriere ndiyumvira ndakata ndasubira inyuma warahari siribuka ko umupolisi cyangwa umusoda cyaramamugana ngo nibiki je n'ukuri mbabarire je mperuka kuva ruguru ndi ikintu nari nifuje ko nashaka kubona indege byongera acha gutobora oya ntiyahubwo yambwiye ati sha muhungu we genda akizigufa ibibazo gituma yambaje ngo genda akizigufa yambaje none urafise karanga muntu oya nta karanga muntu mfise icyo gihe kurira gushika mu kibuga cy'indege kuraba byari byoroshe je nta karanga muntu mfise acambwiye ati kata rero subire inyuma ukizigufa ibyo byose nabikora nyene shaka kuraba igisagara kunari kiza menye utuntu n'utundi ani nashaka kugira nzogende nanje ruguru mfise icyo ubwo wari ufite umuntu yakumanukanye azarakwereka iyo uca wapi urabesha jewe manuka Bujumbura umuhungu araho yarantelefonye ambwira ati ko yarose akazi umviriza hari akantu gatwengeje jewe ambwiye ko yarose akazi ncanja kuri ya telefonye kuri telefone twitu Nokia batwitu Nokia mengo tw'amatushe twe dufite agatoroshi bo ncanda koroka Ingozi nambaye iyo isengeri utumayo nyene twagugwa icyo gihe mengo 2005 ncanda koroka ndatwambaye ngeze mu gisagara hari telefone za Figi seri yampaye nimero zoca ndamuronderako nshitse Ngozi nda telefone urabona hajya telefone ngira ngo nanje nari allo kajya mbere koresheje telefone ntabwo bwa mbere allo ebana erega ujyana wadandaza amayinite navuga aro nawe akaguma araba ngo nkabona aratwinga kumva rikarumva ko ndiko nditaba muga amahera atiyafishije wana witavye amahera umuntu yitavye ari hari haci yafisha musenkana rero nanje naguma ndi muri aro nca ndamanuka rero icyo gihe nta mutoye ndavuga ati shitsi Bujumbura nashitse kuri Gare du Nord icyo gihe amakinga yarakora no gushika saa moya sambi ufite nagiye gushika nka saa moya nusu shitsi ndatelefona wapi ndatelefona n'ubu ndaranka kwitaba ucurera mu ibarabara sinaraye mu ibarabara bige rero ndagutera inkuru ibintu by'Imana bari iby'Imana cyane ndi kuri Gare du Nord sinzi umuhungu nagiye no mavuze kweme ngo David ngo jengo David ngo uje si David numvise ijojwe nagenda mwiruka ko ni jewe urumva ngisha ndamubwira ati hewe je nari manutse kura umuhungu yitwa Jonathan je no yamanukanye rero namubuze acambwira ngo shango ngo Jonathan ndaza hakorera ntakorera ngo mu Cibitoke ari mu Cibitoke kuri 12
aca kujana oya ndihenze hari kujya kane ahubwo je aca ndangira bukeye akazi kuri duzi basha aca ndavuga ati ahubwo rero nje ndafise n'amahera ikinga yari desi ni mu dutware baca baduca turuwasa ntayo make naje mfise ibihumbi 30 wari boss naye naje ndayafise icyo gihe ibihumbi 30 ndabyuka je namanze 7500 ko je na hiyasi twayirishe 3500 niyo twayirishe yemeca turagenda nshitse wa mungu usanga ari kariteke nta nukazi ko yantumye koko shika nawe nyene yaramaramaye turagira hanyuma nshitse nyaramubwira ukuntu naje arambwira ati nukuri je sinarinzi kuza ahubwo narinzi ko nzokurondera nkeje nkubwira ukuntu uzoza ambwira ati nukuntu yanshuhiye Bujumbura hanyuma nyene nca ndatombora abakoresha biwe nabo bari abantu beza aragenda arampresenta arambwira ati nuvuye ruguru naye namutumye kazoje ku kazi kwa kanaka nabo bari bambwiye ngo ndondere chamba ndarosa akazi buke kumbe wacu watanguriye ku kazi ko mu gikoni naje itariki 20 19 z'ukwa gatanu nca ntangura itariki 20 ntugeze umushomeye mugabo umve rero ko natanguye muri yabutura yasenge atayindi yo guhindura ikibazo cyabaye rero nshitse mu kazi akindangira akazi ifire ya mbere akigera ku irembo bace bamuhamagara ikosa rya mbere nari ndarikoze cyo kugiriye bambwiye ngo ningende ngurazi gusoma ntego ndabizi ntoreka gusoma gute kugenda utuzanira ikirahuri hajya mu kabati cyanditseko Primus incandagenda acambwira ati kandi wugurure rimwe kuko akabata ari ukuntu kaca kiboroke burya naruguruye ahubwo nca nongera nduguru mu kugara narugaye nongera ndugara aca kariboroka aca hamagara umufundi ubwo nyine umva umuhari wa mbere rero buratanguye gusa hari ukuntu mengo abantu barahindutse mu gukoresha kiya gihe mengo barashiramwo n'inzigo batangura kukurya umutima ari ugishika bosi n'abamabuje bakarira abakozi muraye mu bigabanye babigabanye ariho n'abandi usanga ngo usanga kandi batabuze ico bagaburira abantu ugasanga basize amafriko bayugaraniyemo indya hama umukozi nyine hamwe abura n'ikintu afungura ariko ukaca umusigira umwana be n'izo ndya wumva ari ikihe gifise valeur cha wibaza ivyo bintu turabe tubihindura okay ucuja mu vya decor gute ko twabonye ugira decor nziza mware bibonye hano vraiment twakorewe urubanza hari hasa neza cyane wagiye mu vya decor gute gutindanyura sana vraiment hasa neza ndakunda umuntu iyo nkoza akantu kamuryohera kubisanzwe iyo wakoze ikintu nka decor yoyo nka twebwe nk'ibice 90 iyo umumama gushimiye decor ubuzi yuko rosa abakiriye nimuburi ucutangura kupara abakiriye 10 sha no kuri kumara byasa neza n'abashitsi bose baje bagumye bambwiye ati nuko umuntu yagize decor ni nziza hasa neza muvugisha kuri namwe mwarabonye video nganye ku Solution Cup yasa neza nawe yabikoze okay merci cyane tubwiye uko byagenze kugira uje mwako kazi byagiye biraca kure ndagenda mu buzima buranyankira bw'ikiboyi nakoze ikiboyi hano hisha atandukanye nza kugira natombora mbere hano hose nagenda nkora akazi ko mu nzu hari kubasase gusa harabasase gusa aho ngiriwe amahigwe naho nkasanga bameze neza nkaca sanga naho bampaye makenya mugo nkidadira nkayakora gacumara bazi gukubita umwaka ukorera ibihumbi 15 yakubwiye ngo azokongera ugaca kwita umwaka atakongera kamanya kibikora 15 15 yico gihe yari menshi gusa nanje icyo gihe sinigera mbwira umukoresha ngo nyongera kugira nicyo gituma bashavuga ati ko yikabushije yarayashiriye rero ndagenda ndakora nakoze heshi sino hadondagura ngo ndahashobe ngo si heshi cyane kuko ntaho nakora mu musima wakoze imyaka ingahe mbo nagiye guhagarika ibintu by'akazi ko mu nzu muri 2016 ninjira muri taxi vero ninjiye muri taxi vero naho nyine sinatwaye abantu gihe kinini nkaza ndaronka uturaka kubera narinzi ibintu byo gupakira urazi umwana yakuriye ruguru abazi ibintu byo gupakira utuzigo nkaza ndapakira utuzigo mu nyuma rero inja gupakira amahema ni nkajya twari twubatse ajya twayapakira ku ikinga nkabijyana n'ajya amahema yose yajya yaje ko ajya yose ariko yapakirira rimwe ku ikinga wingerera abantu bagupakirira bazimba kubera ubizi oya ahubwo uyo naba mpakira ubu bajye bapakira n'ababosi n'ababosi kubera ubu bakoresha bijya bishariyo ashizemo ashiramo zitatu
mugo kiya gihe twapakira ku kinga kuri 1500 2000 mugo gusa arabona abantu baducamo nyene ahandi sayo bapakira mugo nyene ko atandi wa office uja kandi ukabona arakazi kaguma gahari waramira nyene ugapakira rero tuvuge ko ivyo decor wavyinjiyemo kubera uku kuntu wapakira narapakira ariko mpakiye nk'umukiriye kujya kuntu ugenda mu rupangu ukayaga n'umuntu neza hanyuma hari igihe hagera n'igihe batarondera uwo nkorera ahubwo akabatuma jewe ati ndonderera ibi hari igihe nanjye naca nsanga nko ku kazi byaheze nkaba oblige kuja kubimukurira ahandi rero kumwete nagenda ndakora rero birashikura abana bakoresha nyene ntibamenyerwa ambwira ati hewe namupakirira kandi ntakora no ku kwezi gusa sishatse kumuvuga umva byo bari birebire mugarambwira ati David ni wisoza utarahasonzera kubera takoze ukoze umva nyene hari umuntu abyuka akavuga ati uyu muntu numva uyu munsi yanshishe ya umva numva unda kubyukira akavuga ati uyu munsi numva wanshishe mviraho genda bone bya bindi kwisi igikere ukagitera umugere ukiri impande y'uruzi ukagitera mu mazi kica kivuga ati uranyunguruje urakoze neza ariko muri icyo gihe rero naca negera nk'umu boss nkuko no kwegera nka wewe nkuko nyene ntanguye kubwira ndabona tanguye kubikubwira sana imitahe ukore gusa abantu nk'ubu bakora location baca banyumvira inzigo kubera barazi ko ufise amahera inde wewe jewe baca bati nk'ubu fana arabigiyemo tutwara abakiri rega wewe uca batwara abakiriya benshi oya je bazoze baraza twivugira gusa ivy'ubuzi vyunguka oya nk'ubu ubikoze kare abakiriya bose uza wumva gufana arakora decor abafana bampa imitahe ndabikore nk'irya decor uzoca ubinyigisha nkuko rero noca ndakwegera nkubwira ati we nukuri je nta kazi mfise nahora mfise abakiriya bahora abantu mu tuntu iyo batuntumye ntibanatuma hariya rero raba uze dukore ukora ibi bintu ubwira uwo mu boss kugira ubwira umuntu ibya location biragoye gusa nta mahera arimo ntupfe kubyumva ko si cane nta kazi kagusa kabaho mugo uraronka nyene utwo kurya nyene hama ndege umuntu ndayimubwira ati wewe wobikora ambye ateko je nubikora nta ngorane hanyuma arampa akazi arampa akazi yacagira iyo mitahe yacagira iyo mitahe arampa akazi hanyuma rero icyo ndamushimira cyo cyane gose ndamushimira yarampaye akaribereta yambwira ati garagaza impano yawe wamuvuga yuko udekora none wari wabimenye kudekora kudekora aho bakurukanye baza barakwigisha no kudekora narigeze kuba muri 2010 nkora muri ville ku mumama araho sishatse kumuvuga izina kuko ntiyakurishe ntiyandishe kwera ndamukorera hama akanyiza dekoro nkajana n'abakozi biwe icyo gihe akambwira n'amashugwe nkayakora wanashaka najyaho kumanda yose je ndazi kuyakora we nabonye ubizi vraiment nkagenda nkamukorera amashugwe nyene nyuma nawe aranyiruka arambwira ati we genda ukora akazi ko mu nzu ndiko nabonye ushoboye ko narinze guteka ari narize n'ikimetre kuzine ari naravyize mu mwanya muto narose acambwira ati weze uragenda guteka ngiye guteka nane mbona ko amano y'igarade ncambuga ati reka nje gutekera abandi kuko biriya nivyo nabonye bya pasta mugabo rero nkaba narahuye duke rero tumaze gufatana n'uwo wundi maze kwirukanwa aho hantu acampa liberté yuko inza ndakora hanyuma nkadekora andi ni dekorera amafaranga ntayankeneye ko ubwo gusa keneye ko ndamusohorera materiel ziwe icyo kintu vraiment nakimukundiye buke buke rero uko nanje ndadukoreye nkatubika mu nyuma rero niho nawe nyene satani nyene yamuje muravuga ati yewe toka ubwo nabivuze nyene navuze Igiswahili ati muze pambana na hali yako usiniingilie mu maisha umviramo icuragenda narahahamutse icyo gihe ndibuka nyene byarabimeze nk'ibingoye mugabo ni bya bindi ncagenda nyene impande yaho cambye ati kajya kazi nubwo ugafata kajya byo kugiye ni waja kure ntuzosura kuronka abakiriye yo nca ndatombora iyo nzu umuntu yarayimanye umwaka wose idakora ikurindiriye urumva umwaka wose iyo nzu idakora uwo muntu nandi namurondeye nk'imisi nk'itanu mugo abonye nyene ko urumva bugiye umuntu wamushatse ku kintu gumubuzindukira ntugoto uyu munsi natumuye ejo nkatumuye undi nanje nkigira nawe basha ambera umuvyeyi arahabara ati nukuri jewe nukuri inzu ndayiguhaye mugabo nta rufunguruzo mfise reka ndarondera ambwira ati mutamaye je nukuri ibyo urufunguruzo si kibazo reka ndarimene nzohakoresha nzogura erega ntibyatebye naca mbere umuvyeyi acambwira ati nukuri je nta navase ndagusara wewe genda ukwezi guheze uzompa amahera
ca ndatangura buke ubu uratanga buke ivy'iwawe mba ndatanguye ivy'iwanje rero urugendo rero rushasha ruba ruratanguye nenzi rero ngo nzovunika ahubwo imana wasanze yateguye kera reka imana ubwa mbere ibanza indungikira umuntu bita Noraske abanza nsangaho solution man turamuramukije cyane yakwereye inyishu ansanga mbere icyo gihe wewe yansanze nkikora kuri uyo muntu yego mugabo mu nyuma n'Imana yarabakoreyemwe yaragiye kundondera hasanga sihondi bacamubwira ati nguriya hariya akorera hariya yego acaransanga niho nkorera mfise abantu benshi nyene nakoreye kandi banshimira nukuri ubuzima rero babandanije nyene ubu ndiho kandi nta ngorane mbona mfise n'ubuzima nkorera abantu ibintu neza n'ikintu ntagifise nukuri ntagire ubuzitinya ikintu cyose cyo muri kase kibaho ndakirondera hashoboka mugabo bimwe mba ndabifise nk'amahema warabonye kari sawa ari neza ni sawa cyane wanzi David ikintu kwanza ubwo mbere nagukundiye narakunze umwete wawe kandi n'ukuntu umuntu akubwiye ati gishaka kakantu kamindurire nk'uko unye ana nka kirege twagira ijya meet and greet nawe honyene niwe yagize decor nta bintu byatanje twashaka kugira mugabo wavuga ati yareka tukira ibintu byiza nyene ku bise neza n'umuntu nyene akora ibintu neza kandi nyene nk'ushaka gutera imbere kwako iyo ushaka gutera imbere ako kazi nyene ufise gakorana umwete ntama utera imbere kandi wiga n'ibindi oya hajyaho ubwa mbere nka mwebwe numva yuko nari gukora ibirenze uko nashaka ko noguma impande yanyu ujya muzi kubisanzwe uwo kumva ariho abakobwa bahora banyereka batanguye kunyereka prank bo mu Ngagara nibo bazi kuntu ahora avuga ati je nk'Imana yompa nkavani byonyene nkaramuramutsa byonyene ahubwo rero umbere ibintu by'Imana burya ahubwo je nasanze ndafise ingabire ikintu yenda kishizemo nkatangura kuza ndavuga ati Imana wukimpa irakinshikanako Imana nakimitisha ndiko ndiyumvira ati Imana ni ati nzohava basha ndonka amahera box zaravuye kucata nkoze ubona uri mu kuyironka umwaka y'inzironka utonyibagira rero nuko byagiye biragenda mugabo rero ikintu nishimiye cyane mu buzima narakoze ubuzi bwose ndaryoherwa mugabo wumve kudekorera fani ko ari byo bintu bya mbere by'amagaciro Imana ishimwe byarampaye agaciro hariho n'umuntu aje ubundi numvise anyandikira sinzi ikizi kubera ntazi intuze ibihugu amapeyi amakode yayo atangura nza numbambiye ngo we camamare ti kubera ngo nabonye uri kumwe na fani iwe urakunzwe Imana ishimwe sha Imana ishimwe kandi abadukunda mwese mukora imanza haba anniversaire haba dote imanza zose kwaba ruto cyangwa runini umuntu ashobora kubadekorera neza nguyu David nimero ziwe ndazishira ngaho munsi mu mushorere akorera ngaho Bujumbura ariko nawe cyo bari kiraka cyo hagati mu gihugu yoza kugikora nabo bari hazi igihugu mumurikiye none ntimugenda ukabikora hose tuba twagiye none David kubona ukora akazi byitwa ko ari ak'abagore muri wowe ubyumva gute cyangwa abandi bantu babyakira gute ahubwo urakoze neza cyane kumbaza icyo kibazo jewe ndabyakira neza kuko abagore barashobora nagira ndakubwire iyo namwaka akazi iyo ntaba ntafise abakiriya b'abadamu ahubwo abagabo mbese kweke badakunda dekora abagabo n'ubaba reka je nama mbona nk'iyo nakiriye nk'abageni burya ubu ndabategeka ati zanana n'umukobwa umuhungu akubwira ngo ngo urazofite atagura nani ngo urapfa ibyo ugize ngo je ahubwo nasanze ahubwo Norasike kujya kuntu yamavuga umuntu yamudekoreye kuri mariage wamubwiye nabi ahubwo waranabyitaho nyimba ari kubera nyene ari mu bintu byiza nawe nyene abise umugore abona ibintu byiza ewe ahubwo duhamagare n'abagabo nabo nyene iyo bagiye gukota baze barashiramo akadekoro kandi bavuga ati nkeneye dekoro nziza ariko abagabo bazomba ngo hamara ko icyo warumbwiye cy'uko nkora akazi k'abadamu urumva no gutekerega hajya nivyo badamu azi ko abagabo badatekeye nk'ako kazi watanguye koko mu gikoni ahubwo banze reka ndakubwira bazi kujya kuntu tugara hari ruguru tuba dufise bashiki bacu nageze Bujumbura bambwira ko akazi nje gukora ari uguteka nicyo kintu cya mbere cyambabaje mu buzima inje guteka kandi rero kujya ntitutse dusuzugura impanuro z'abavyeyi cy'umuvyeyi yigeze kubambwira ngo akasanga ahantu nyene mu nzu nta kubuye naho njya muraza abahungu kuntu batwimereye nta gukubura nari ya ruguru nta birebire abahungu muze muragira isuku rero agacambwira ati Dabe wanka gukubura hutaha huraye uzokubura hutara umunsi wa mbere banyirukana nagiye nkubuye
wavyumvise ubwo nyene ca ndibuka ijambo umuvyeyi yambwiye nti sa ibyanyu kandi birabaye bya bintu nivyo akambwira Davi urabona ko turaye ubusa wari ngaha bashika urabona ibyo barimo kweri kutatetse ati burya wanka guteka ibyo uzoteka ibyo utarya nta munsi n'umwe ntiruka mu cyayi cahiye wayaye kare kandi banyirukanye wageze atacunyoye ahubwo n'inzara n'abandi ifise yabiheze rero kuba ibyo narabyisanzemo nkasanga nkora aka kazi icya mbere kimwe nabaye motive n'abadamu nibo batumye ibyo bintu ndabikora kuko n'abakiriya benshi bumfise 90% n'abamama kandi nibo bumva decor ibyo byo byumva kandi abamama vraiment n'abantu bakunda byiza kujya namwe biribwa ko muri amashugwe y'isi natutira amashugwe burya namwe muremewe burya amashugwe ni ikintu gikomeye ariko baze babita amaroze niyo ari kucata arazimvye urazi ko amaroze ahubwo narayenda yarota amaroze arazimvye kandi sinaravye mbe hajya eta civile ishugwe rufise ryari rimeze gute cyari amaroze eta civile ntiyari amaroze kubera yari vere na blanc byasa n'impuze sinzi ukuntu by'amashugwe bayita ariko cyane n'uwankoreye ishugwe arakaze yitwa Jaja Decor ntawe utamuzi urya uramuzi urya ari ntawe utamuzi oya ni byiza kandi aba badamu rero mukunda byiza Imana ibampera umugisha kandi ku kwezi kwanyu rero murabe ndazi samedi ni Lowit ndajya murakesha nanje mugo ndiko ndatangura kubaza jewe oya sawa je gusa sindigira mpimbaza Louis Max kubera handi sinari sindi byo nabandi mwenyene ngira wari singo nari singo ikindi gihe naho naba narashishwe ibintu nk'ibyo naho umenga sinzi warigeze gushishwa narigeze gushishwa no narashishwe mu mwaka wese naho nariko nitegura mariage kuko je nagize mariage le 9 urumva sinari kuja mu bintu bya Louis Max gusa nyene nefuro turashobora gukubita akantu murabe mungire surprise nzoba maze umwaka nubatse nabo bari bavuze ngo nzomara amezi 2 niko bari bavuze nawe nibyo wari wumviye jewe jewe kubera n'ubu ntibakunda cyane ndacyari uraza nko ku mafilime yanyu jewe ndacyari hasi navuze ko ari mpaka nzogenda pareta ngenda ndaba je nuba ta telefone iyo ntari mu kazi kuwa kabiri kuwa gatatu iyo kesha atakazi gari aho ni kuwa kabiri no kuwa gatatu mba natanguye kuraba amafilime yanyu yego kandi ndayakunze yarangiye ahubwo nagira ntumire n'abandi boba cyane bakunde iyi solution ka irubaka iraryoshe amen nawe mugeze kubimubwira umugabo wawe turi kumwe ahantu namubwira ati kujya kuntu mukwise planke abe yemera ko yatsinzwe abavyemera kandi ahubwo baze banatubwire uzubabwira rero nako nifuza yuko nk'abakunzi ba Solution Cup ko bodutorera planke amatanke bakoze yaba izo Nwasike yakoze canke Fani umubare ko ariko ndabavuga mu itsinda nakibazo hama batwereke tanke ikaze ariko ndabatorera kandi n'abakunzi nyene ba Solution Cup bahora bavuga ngo planke ngo si sawa ngo tuzihebe turazikunda cyane ahubwo je iyo maze n'ukwezi mutashizeko planke numva bimbabaje bintuma kuja guhiga yindi planke yo mu Rwanda rero abandi bantu namambona bo mu Rwanda sinzi n'amazina yawo ngo vyama bituma nja kuhiga planke zabo kubera mba nkumbuye planke hari abantu baguma bagira amakomande ngo planke tuzozihebe ngo iki ndazi muri planke we wakoze planke imwe iyonyene habura nibaza ko nano Nwasike yamuhabuye ni planke y'abasuma Jeje narayikunze kari yo planke isumbe izindi zose mwavyumvise ko ari je nkora planke kazi nanje rero nkene nk'umuntu ampinza je bundi umufana wawe kuva planke je ndakwemera ko wakoze planke mama lao ibiganze hejuru nitwe twakoze planke y'umwaka nanje nkeneye kubona abandi bantu baza batubwire planke ya mbere dutanga agashimwe n'ukuri nitwasanga planke yabaye ya mbere tuze dutanga agashimwe sawa reka naze turindire turabe iyo baza gutora planke ya mbere y'umwaka muzamaze gukozwa zose iya mbere mwayumvise noneho nije nyene aje nijya nayivivu kandi uzaza kumviriza abantu benshi baza kuvivuriza kandi nta yindi ziyira sawa Davi urakoze cyane ndagushimiye cyane Davi ndagushimiye cyane kubera ko uri utabaye mwaba abantu badukunda ngo babihishe
ariko wabitubwiye bigatuma nyene tuba inshuti bigatuma nyene hari byinshi nyene twovuga ati dukorane ego warakoze udukunda yo ahubwo nanje niteka ntangere kuba tunicaranye ahubwo muze kunsigira agafoto ndagashira kuri profile sinzi uko twenza uko umwaka wose iyo uri mu kazi ntutwenza oya mu kazi wumva hagiye tuba turi mu kazi kandi mu kazi nta gufyina ku bisanzwe uba wagiye guca amahera wagiye guca amahera kandi kugira umuntu uri kurakorera aryoherwe ubaseriye je ahubwo agafoto ndagashira kuri kandi n'abantu babibone urabona ubu turi mu kwa kabiri nzogakora turi mu kwa gatatu nzogakora ko mu kwa gatatu nyene wimase niho nzogakora umugore waza cyakoze onye kuri kumukumza kuri profile oya arabizi na nkuna mugeti yo simbona mutashe rero umugore wa simbona burakeye ngo niruke kuraba mfitaniye ikiganiro nafanira sawa nawe turamuramuka Imana imumugisha David none mu buzima bwawe umuntu wa mbere ushima cyangwa ikintu cya mbere waneguye icyo uvuga n'ikintu cya mbere cyakubabaje n'icya mbere cyakuryoheye ibintu bine mbariye ngo umuntu wa mbere nshima icya mbere kamanze shima Imana yo mu ijuru yo mushobora byose yatumye tumenyana namwe cyane cyane nkaca shima n'igihugu cyacu cyiza ndiko ndaraba amashusho nama mbona mu mashusho yanyu mubye nimwe mutwereka igihugu ukuntu ari cyiza burya namwe muri ambassadeur w'igihugu ego prem rero ikintu cya mbere nshima mu buzima ndashima kubona sinovuga byinshi mu bantu nshimye kubona nicaranye na Rabino uyu munsi David sawa ariko hambavuye aho kuba ndagushimiye ndashimiye n'uwandeze ndi muto mu masere mu mama w'umubikira narabaye mwirerero byinshi ntokubwira abo ndamushimira cyane ahubwo ndanamukumbuye neza nzoja kumuraba yumva yari hariya mu Kayanza mu Gwegura ati David arashobora kuza kuraba vuba cyane yego shaka kuri umwirero ry'imfubyi nta byo wari ufise oya cyo kindi kiganiro mu byo wari kurambwira ati mbe nikihe kintu cyakubabaje mu kintu cyambabaje nuko ntazi isura ya mama nicyo kintu cyambabaje mu buzima kandi n'ubu iyo mbonye nk'umwana ahamagaye ngo mama hari igihe nagumye nibaza naravutse canke nabaye bukoroke mva hejuru mugabo ibyo ni birebire sinoja ngo tuvuge tworara ngaha ni birebire ariko mu byambabaje n'ibyo ibyakunezereye nabyo wakivuze ego pole sana cyane numva mpakwe kurira kandi atari byo byari byatuzanye reka nacyo tuzokora ikindi kiganiro ushinga intahe ukuntu wakuze ego nta ngorane byose nzobikubwira n'ingene nabayeho n'ingene narose papa mu nyuma byagoranye papa wawe ntimwakoranye nawe twakoranye papa twabonanye 2014 ufite imyaka ingahe imyaka 34 ico gihe mvuga ico gihe mwabonanye na papa ufite imyaka hafi 30 kubera ibintu by'intambara nyene urabyumva byabaye ngombwa ko dutandukana ariko mbaho nyene nk'utamufise aka kantu na masera sindakamubwira ko nari namurose mugabo nawe nyene nyuma y'igihe gito tumaze kubonana nawe ngo se papa wawe pole sana numva iyo ni ntaye ikomeye cyane dukwiye kuzoganira ko kugira dufashe ubu waramukomeye wo mu mutima nyene ndi umuntu yakomeye kandi yahamahoro kandi utopumenye ko ndi umwana yagize ibibazo kuko igihe cyose uzosanga na mu bikorwa byanje nguma nitwengera kandi nakira umuntu neza nk'umuntu ajije ndakwakiriye ku kazi ntiyumvira ko hari ikibazo nagize sindi asase arabandi tusanga ari basase urazi ko jeje naci oya bijya kubisanzwe tuzoze murabyigisha n'abantu akahise kabi kagutegurira kazoza keza kandi ntuzubu asase ngo nuko wabaye mu bihe bibi ahubwo iga kubaho n'ibyo bihe wabaye mu wige kubaho neza kandi ubane n'abantu neza kuko ikintu nasanze gitanga umunezero abantu